kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ugutituka kw'ubumenyi mu mashuri ntibikiri agaseseshwarumuri mu Burundi. Mu ntambamyi uwaserukiye abarongoye amakaminuza yashikirije ubushikiranganji bw'indero mu gutanguza icese umwaka wa kaminuza turimwo, yamenyesheje ko harimwo ko abanyeshure basigaye bashika muri kaminuza bafise urugero rw'ubumenyi buri hasi cane. Mbega none ayo makaminuza yoheza akavyifatamo gute kugira ashobore gufasha abo banyeshure? Leta yokora iki kugira itorere umuti ico kibazo? Dufashijwe n'umuhinga muri ico gisata c'indero, ibi ndivyo tugira turabire hamwe muri kino kiganiro kw'isoko za Wadi Grace. Ni jewe ngira ndakibashikirize, kaze. Kwigenekerezo rya 28 ndamukiza uno mwaka, ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwari buramutse butanguza ku mugaragaro umwaka w'amashure wa kaminuza w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023. Ibirori vyabereye mu kigo ca kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Evariste Ngayimpenda arongoye iyo kaminuza mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko basigaye bakira abanyeshure bamwe bamwe bafise urugero rw'ubumenyi ruri hasi. Turarajwe ishinga n'ubumenyi bw'abigishwa twakira bitanguye kwibonekeza ko rimwe rimwe usanga budashemeye. Turipfuza ko hotunganywa ivyigwa vyerekana ingorane aho ziri, bigakurikirwa n'imigambi yo gusubiramwo ivyoba bikenewe gusubirwamwo vyose. Tukizera koko yuko urwaruka rurangiza amashure rushobora kuzofasha bimwe biboneka mu gutorera umuti ingorane zihanze igihugu. Gushiraho umwaka wo gushira ku rugero rumwe abana bipfuza kuja muri kaminuza ngo ni wo woba umuti, bivugwa na Libera Nibashira, kandi umwigisha muri kaminuza asanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi. Agasaba leta gufata iyo ngingo yigeze kubaho mu Burundi kugira izo ngorane zihave. Icambere coco nuko muri za kaminuza aha ni leta itegetswe gufata umugambi nuko abana bose bahejeje amashuri yisumbuye bo kwiga umwaka no kwita mu gifaransa année préparatoire, bakabigisha ico no kwita mu gifaransa reconnaissance fondamentale, no kuvuga abifuza kuja muri kaminuza kwiga ibijanye n'ubuhinga, ivyo no kwita science, bakabakarishiriza ubwenge une formation accélérée no kwita année préparatoire mu biharuro, physique, chimie, ivyo byose bikenewe, ubwo bumenyi bukenewe kugira bashobore gukurikirana ivyigwa vyo muri kaminuza umwaka wa mbere. Ivyo vyarigeze kuba, ni inyishu yigeze mu Burundi kandi mu bihugu bimwe bimwe iriho, muri Congo, muri Repubulika ya Demokratike du Congo, uwo mwaka baheruka kuwushiraho mu nama rukokoma yabaye mu mwaka haraheze imyaka 2. Baremeje yuko abana binjira muri kaminuza bagira umwaka kugira bitegurire kwiga neza ivyigwa vyo muri kaminuza, kugira iyo ngingo ifashe abo bana bamaze batabumenyi bafise. Iyo année préparatoire ifashe kuronka ubumenyi bubashikana kuri niveau y'umwana afise ubumenyi n'ubushobozi bwo gukurikirana ivyigwa vya kaminuza. Aganira na bagenzi bacu ba Radio RPA, Libera Nibashira kandi amenyesha kandi ko leta yokora ibishoboka vyose kugira itegure abarimu bigisha mu mashure mato mato n'ayisumbuye babe bafise ubumenyi buhagije, yongere ibahe n'ibikoresho bikwiye. N'ubu nyene dusubire dukurikire umwigisha muri kaminuza Libera Nibashira kandi. Vuba na vuba
ko leta y'u Burundi yofata ingingo y'ukwigisha abarimu. Abarimu bigisha mu mashuri y'intango, abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, bakabigisha imyaka ikwiye, atari barya bafata bahejeje amashuri yisumbuye bagaca babigisha amezi 6 bagaca barunka kwigisha. Oya, je niko mvuga gufata gushiraho umugambi vuba cane, wigi utegura abarimu bafise ubumenyi bukwiye bwo kwigisha, ari mu mashuri y'intango, ari mu mashuri yisumbuye, bakabigisha imyaka ikwiye itari munsi y'5, kugira kujya kwa kera murazi neza ko abigisha mu mashuri y'intango bagize école moyenne pédagogique, hanyuma nuzeye école normale, hanyuma nuzeye licence muri ENS canke muri kaminuza. Icya gatatu gituma igituma ubumenyi bwasubiye inyuma ni ibikoresho bidakwiye, ni ibitabo by'abanyeshure n'ibitabo vy'abarimu bidakwiye. Ivyo birazwi. Ikindi gikomeye cane ni agashara k'abarimu. Abarimu no munsi nta kibanza bafise muri societe. Igihe cacu kera umwarimu yabafise ikibanza gikomeye cane, yarafise agateka, umushahara wasa n'ukwiye. Uno munsi rero murumva neza umwarimu afise abana, ari umuvyeyi, hanyuma agashahara nikabe gakwiye, priorite ni ukurondera umukate w'umwana, kuja kwigisha bica bibasogondera, agenda yaraye ubusa atateguye kubera ingorane nyinshi baba barimo. Ibintu biriko biraba mu Burundi ni genocide intellectuelle, ni ibintu biteye agahinda, abantu ntavyo babona. No kuvuga iki? No kuvuga yuko mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 20 Uburundi ntibuzoba bufise incabwenge, abantu bashoboye gutorera inyishu ibibazo bizoba bihanze Uburundi. Amanama kaminuza y'igisata c'indero mu Burundi yaratunganijwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 be no mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Aho hose ikibazo cyo kunagura akanovera k'ubumenyi mu mashure cagumye kigaruka n'ivyokogwa bikavugwa, ariko gushika n'ubu haracariho imyidogo k'ubumenyi buguma butituka. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro kw'isoko cuno munsi. Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye, naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.